sibyo ariko Benjamin kwa Bayern yarakina n'ubu no kwa Inter de Milan yakina muri baje batatu b'inyuma aki kibazo ciwe ni ryarabakomeye ico kibazo haya ni kwa Acerbi n'uyu mujamasha ahubwo Acerbi bakinana na Acerbi mu bisanzwe defense centrale ya Inter de Milan yari Acerbi na Benjamin Pavard oya hari uyu mujama uwo mwirabura oya umuzungu mutariyano noze bamwita numero 95 kitwandera ora muvandimwe mubi akiri muto kandi akiri muto Alexandre Baston mwena Benjamin Pavard mugiriye munwa uri mwirabura yavunitse kuri match ya Inter de Milan match iheruka bambe ya Paris Saint-Germain yari yajemwe kuko Benjamin Pavard yaragwaye burya bari batatu sibyo canke Benjamin Pavard wagira gutya kavamwe kuko imvune zisaba zimworoheye ukazubona Mateus Damian na warinjiye Mateo Darmian n'imyaka nk'ijana n'ibiri so nivyo rero sinzi Benjamin Pavard antuka barakeneye umusenior players muri defense yabo franchement niyo hatoza Benjamin Pavard harakeneye undi muntu kandi nabonye Pini Zahavi we niwe yirondereye Barcelona arabwira ati burya umukiriya wanje hariya kwa Inter hano yoza akabakinira kandi hari ico yobaha uwo mukinyi rero ariko aravuga ati zandagara zendegereze zevuka uwo mukinyi hari gashaka kuza ku mafaranga make kuko Barcelona ishaka ibisinzavuka nizo zaryoshe hariya kwa Barcelona none ba Yannick ntibaje kuri zandagara ba niko ntibaje kuri zandagara ni hasosara bakinyi beza muri no equipe narabonye hari agakuru keza ko Frenkie de Jong no musa tagaragara mu yimenyerezo kwitegura kwakira ikibondo ca kabiri yagiye kwakira hamwe na Miki Kemenei yes mbere ko dusohoka muri equipe ya Barcelona muvandimwe Rashford ati Lamine Yamal abwira guhabwa Ballon d'Or atayitwaye uyu mwaka ariko azoyitwara hakana nabonye hari nandi bamaje ati ni bandu ha Ballon d'Or Lamine Yamal Rafinha canke Dembele ese ko mbavuze ndi avuge nuzenye Bruno Fernandes yavuze ati Lamine Yamal amerita gutwara Ballon d'Or uyu mwaka atari katanayitwaye mu yindi myaka azozitwara kongera ko ngo mu yindi myaka suko nawe yumva neza ko canka abona neza ko baramutse bayimuhaye ivyo bari bitera soni bibaye ku banyamupira n'umupira w'isi muri rusange havuga ati nivyo kuyimuha turabizi ko boyimuha muri kote ya marketing atari ko mu bikogwa nuwo kuzoyitwara mu yindi myaka atari uyu mwaka papa yumva isoni n'ubwoba bwo kwemeza 100% ko Lamine Yamal amerita guhabwa Ballon d'Or this season n'uburenganzira bwiwe kandi araca harara kuko nibaza ko yaba ari kwa Real atavuga ibyo mvugo z'abakinyi namaze kuzimenyera ashaka kuvuga neza kugira ati reka ndabe ko hano nanje ntagira ijambo ariko ashaka kuba afise fact ku ruhande rumwe rwiwe Lamine Yamal Jane wamushira muri batatu ariko umbwiye ko yoba ari umukinyi azotwara Ballon d'Or sindi co woro burabiyeko naho tworaba vy'imbere ba Pedri ndabihoreye nemeza ko na meilleur joueur wa equipe turavye n'uwatsinze ibitsindo vyinshi contribution nini yari Rafinha washaka rero Dembele nawe yabaye metamorphose totalement amatwara n'ivyo bikombe uyu mwana ngira azotwara igikombe c'abana nyene ariko ku ruhande rwa Ballon d'Or peut-être ko agihawe na France Football kuko twarabonye France Football harabo yavyimye hanyuma basaba imbabazi imyaka inyuma y'imyaka 10 Rashford ivyo yavuze we yavugiye umuko equipe hanyuma arazi ko ari mushasha arakeneye ko bamwintroduiza kuvugira umukiriya wabo je natangajwe na aje kino cantangaje ni Master Tuono
gushika muri tele ya Real Madrid akavuga ati ndumu Argentine kandi umukinyi wa mbere ni Messi kari ku mutima uriya mukinyi naramwemeye we Jane twamaster yavugisha uko my god uzi impamvu Jane namwemeye bro Jane nk'umuntu w'injyajya Thomas Tantuono Jane nk'umuntu w'injyajya urumva we nka kuvuga neza turi kumwe nagenda tikira gapfa umuntu zo muvuge neza avyumva hanyuma no muvuga neza bihozo bivuye ku mutima hariya Master Tono hariya naramwemeye yavuze ikivuye ku mutima yavuze ikivuye ku mutima buyene Garnacho burya nuko agiye kuba flop yaravuze ati Jende munyargentine ko mukinyi wa mbere ni Cristiano ariko yironderera ubuhungiro inde Garnacho buhungiro akarondera ubuhungiro oya arabizi ko ikibanza kinini yagikene muri equipe nationale atanaho bazosubira guhurira na Cristiano nta nuko mubana ashaka mubahamagawe ntarimo oya ntabwo bamuhamagaye nese bamuhamagara ushingiye kuki ntabwo yabuze na equipe naki arahangayitse no kuronka equipe nawe ntiyahamagawe Argentine wabonye ko yahamagawe bashe baze gushaka ko foto so wawe niwe twakoranye turi kumwe na so wawe niwe twakoranye aze kubashaka kwifoto baraba ba Argentine nabonye Messi tugenda tunanyaruka twihuta cyane tiko turirukanga ko tugira tubanze duce mu bihayanishwa gato duce mu bihayanishwa ariko ni juste nabonye Messi burya ngo inkino ngo arazibarira ngo ku ntoki ngo ashobora kuba agiye gukina urukino mu nkino ziwe za nyuma ngo ziri hafi muri Argentine ni ereba mugabo Argentine kome ngo iriko yirunda ko abasurizi nabonye muri playlist Franco Masatonto yatumye ko neza cyane yarimo Franco Masatonto yatumye ko geje kuraba kagasore ka Simeone muri Atletico karaba ari equipe abona ko mongere biragoye gusubiriza Messi mugabo Lionel Scaloni ateze kurondera kunategura indi generation muri ino equipe ya yura mugabo kandi kakuru nabonye ni umusubirizi wa Gyökeres muri Sporting burya Gyökeres bazi ko yigumiye kuri equipe irindije mu myimenyereze iramutuma karankujayo bamuciye amande yo muri 300 Gio ayo mande yaratanze pe ati je ndatanga mbwa mu ndekure ngende bazi ikintu bakoze 300,000 baciye mvango bagenda bayaguramwo uwo witwa Ricardo Mangas kandi amazina yabambuye ambako yakwiye mache iwe ya mbere Ricardo Mangas bamugura mukuye muri equipe yande Spartak Moscow hariya mu Burusi akamace kiyo kambira Ateye bafata equipe bita Aruka bayiteye 6 kubigabanya 6 harimo 2 vy'uyu ayi nkata ya Ricardo Mangas equipe kwizi kushaka bagatarina oya bagatarina babifise bakamena nzu mu mugongo wiwe wabo ariwo bita aba Tiringa nako sina match ya kabiri ujya match ya mbere kinye batsinda equipe ya Casapia aza kuba asoka ku munota wa 3 tarakimakoze match ya kabiri imbere ya Ruka terekamo double Ricardo Mangas nivyo yarinjiye ahubwo yarasubiriye ku munota 3 bati rero Gyökeres twa yaturisha mande y'amajana 3 tuyaguramo umukinyi umusubirizi ati gushikira mwanyi nkino zibiri kwa Mangas sino bibiri Gyökeres kwa Arsenal achabironde zitoroje Ricardo Luis Xabi Mangas umunya Portugal y'imyaka 27 ariko uramwumva ugira ngo afite imyaka nka 16 si ndabakubita update ziburayo ubundi tuje twimanukira ariko tumuhundire tubanza guduce ku mugabo yitwa Marcus Rashford nako Jadon Sancho materanya na Marcus yes Jadon Sancho nivyo yes yabwiye equipe yitwa Napoli ati yes mwaraganiriye na equipe yitwa na AS Roma mwaraganiriye byose murumvikana ariko je ntacu mwigeze mumbwira ati kubw'ivyo rero ati muje muri gahunda zanyu mbona ntarimo vyanse muri Chelsea vyanse muri Manchester ati mwipashije muremure vyanse muri Napoli equipe ya Roma yibwiye ngo no hakoye mugabo aza kujahe biza kugenda gutarerekeza hehe Jadon Sancho umwe mu bakinyi beza novuga ngo twaraba mu miseze tukavuga ngo ni promising player mukinya agomba kutwereka vyinshi muri kazoza ariko bigaragara ko kariyeri yiwe iri kiragenda iba nk'iyo umugabo yitwa Wao Felix ujye uwo bishirana uvuga ngo kuri page imwe ntiyo bayibeshe
ariko kazoza kiwe hasigaye indwi zibiri kugira ngo isoko ryugare. Urakabona mu yihe shusho mu gihe i Manchester atamwanya hafise no mu gihe abo Manchester yumvikanye nabo kugira ngo bamutware atari karavyemera, vyanatumye n'umwuka utari mwiza bari bafite na equipe ya Manchester vyiyongera noneho ku rugero rw'uko biyumvira ko bagomba kumwima n'ikibanza cyo gukoramo imyimenyerezo. Manchester United yamubwiye ati vyoba vyizirondeye yuje hakiri kare. Urugo rwarasenyutse hasigaye ko urugo rwarasenyutse hasigaye ko leta isinya kuri divorce. Manchester United ntibigishoboye ko babana n'uyu mugabo kandi bro nigeze urabona ko byabaye ku ngoma ya Erik ten Hag. Jadon Sancho imishwano yiwe na Manchester United yatangwe kuri Erik ten Hag. Avuga ati ntabwo umukinyi yari yiteguye umugabo nabaja muri mwitangazamakuru tiyambesheye kocha. Jena rimeze neza. Hanyuma aravuga ati mbo uko nsigaye mvuga kwavuga tugiye kuraba umugabo wari we hano. Bamwe baravuga ati Jadon Erik ten Hag yashwanye naba yirukanye De Gea yirukanye Cristiano Ronaldo uyu muntu ntashobotse. Jadon Sancho bituma nsubira inyuma kuraba ivyiwe naho yagiye abantu uko ameze. Sasa Jadon Sancho numwe mu bakinyi badashobotse bafunga umutwe cyane. Ikintu catumye ava muri Man City n'umwana wa Academy ya Man City. Kirege baduza Phil Foden. Uyu mwana niwe ari kuduka. Burya. Ariko uyu mwana bashwana na Pepe Guardiola amubwira ati cewe ngoma gukina wanyimi urumva. Avuga ati amba utanguye kuzana ko pressure. Labi yuca. Gira equipe timurabizi imwe mu mugurisha. Bamugurisha kwa hariya. Ntabwo byigeze bije habona akosubira inyuma kuri build. Usome article nuko ntibuka itariki ibya Jadon Sancho uburyo ki yacegwa mu myimenyerezo uburi gihe yaraye kuri PlayStation. Ariko bakavuga ngo hano kazi muzuka deliveringa petetere ko ari champion na yoroshe canke bo baba bavuga ngo twe nitwogaragaza inenge zawe hanze ya media. Kuko bo baba bashaka ikidandazwa jabo kije habona hanyuma baze bakidandaza niko Dortmund ikora. Umuvandimwe we tukamubona mu kibuga atera umupira ariko mu vyukuri atari bo bazobona arabaviriyeho. Kuko abana nabi. Kuko avyera amategeko ya club. Azi Manchester naho byanka ko bamwihanganira kuko bisaba ko deliveringa mu buryo bworoshe kuko Manchester United nayo imaze igihe mu bibazo by'uhoreze zitaboneka neza. Ntavuye ntagiye kwa Chelsea. Agatsindi gitsindi iyi match akazosubira inyuma y'imatch zinaka akengera keskoroka media zasaza gatanga assist. Umuvandimwe baravuga ati muzi uziko Chelsea yari yamuvuze ngo tuzamugura 25 million. Mu gihe azoba ibyo twamubonye mwari sawa ariko baravuga ngo nagume hano ariko nagabanya amafaranga. Baramubwira ati cenda agabanya amafaranga nkandi. Uziko ari byo bapfuye na Chelsea. Chelsea iramubwira tuzi n'ikindi genda za miliyoni 5 turemeye kuzitanga izo zira ntaco ziraguze ca gitsinda watsinda kuri naho ariko nubwo nahomvye reka natekere na yandujana na ataye amafaranga twaremeranije na Manchester United hako tugugura 25 million tuzoguhemba ivyo ushaka. Gendeze miliyoni 5 zirahiye nyene turafata ko twazisoroye Fangas. Sivyo? Ubu Jadon Sancho na Manchester United ni case imwe n'uyu musore wo mu Braziliye. Uravyumva? Ntabwo bemerewe no kuza kuraba match niyo baba barishe. Simbizi ko bobemerera. Ntabwo bemerewe kwegera Old Trafford. Ntabwo bemerewe kwegera Carrington. Bagomba kurondera iyo baja byanse bikunze. Bambwiye ati rondera huje ko bumvikanye bemeye kugabanya ibibazo mukinyi baguze 75 million. Kavuga ati 20 million ndazikenyererako. Ndazitora. Ariko umuvugana baravuga ati urazi ikintu nabonye kuri Jadon Sancho. Yavuze ati ndabona umupira wa nyase.
reka nanjye ndawanke nkihunde amafaranga ahembwa amahera menshi bro Manchester amuhemba kabisa yavuze ati je naho nzitoreza mu bana bana ba Roni na Cristiano bana bakaye nta ribi ariko je mu mpemba hari ico Manchester United rero burya isoko ngo rirugara babamanura mu batarinze imyaka 18 itegeko ryaramaze gusinya nuko bimeze bya Jadon Sancho muri Man U hariho divorce iri total hagati y'abakinyi babo badashaka uretse ko kwa Rashford wo byabaye bivanye n'uburyo wewe asanzwe ari kuko urazi kujya ari na docteur hari ukuntu yabishizemo intelligence cyane na mu docteur ariko ni titre Amashurwe ni titre no mugabo ari makinyi bize w'abongereza yarize ndakeka shimi ibintu vyuko ariko kwitwa docteur ni ni member of British Empire sivyo kubera igikorwa yigeze gukora gaburira abana bo mwibarabara abana batafungura ariko murumva ko harimo ateza kujamo intelligence oya uyu ni umunyabwenge ugiye kubiraba neza nawe football yo kwa Rashford aho bigezo azoba rero waje kuraba Jadon Sancho yabivuze mu migwi yose yagiye acamwo erega n'inyuma yaho asubiye muri Borussia Dortmund tukabona umusaruro mu kibuga ari kutanga ukabona umengo Dortmund izomugumanya mugabo baravuga bati uramukinyi mwiza ariko rero kukujera aragoye pe byatugora ugeraje kuraba bano ba Joao Felix umupira kurahera aba Kingsley Coman bakigira mu barabu nogira ngo kwera iki abarabu bo badashaka kwikaroriza umugabo bitwa Jadon Sancho baba barabajije situation bisona ko rero buryo umupira urapfa nkuko wabane mare wapfuye akiri kare barodadinya wapfuye akiri kare bivanye n'imyitwarire y'umukinyi Manchester United ni equipe visizina itinginga niyo karite maze kubona tagushaka muri projet zabo ni gushaka anko nifa ikitunga n'amenyereza bakasa mutwe urekuye Ten Hag uzanye Ruben Amorim burya Ruben Amorim muri system yo guhagara ku ngingo bawafashe ni version ya Ten Hag rero ibi profile y'umugwi wa Muronde nka Napoli equipe kumvikana na equipe mu gihe wiyumvira kuri karere yiwawe bro biragoye ko negosia na equipe nka Napoli equipe ishobora kuza myaka 3 gatwara Scudetto ikaguye igikombe equipe idasiya muri UEFA Champions League bas nabonye isoko ry'abakinyi biriko bisa nk'ivyankiburaya ryavuye muri Arabie Saoudite riko rija muri Turkiya za Galatasaray za Fenerbahce n'izindi equipe za Besiktas ziko ziragura abakinyi bakeneye kugarura urwego kuko ino nata equipe nimwe toneri iri kuri tableau nda Jadon Sancho rero no mukinyi ashoboye mugabo adashobotse uko bakunda ko bivuga rero ino ni iri kirahira kuri karere yiwe ibi nibizokora kuri Manchester United kuko Man U ni equipe ifise ibigega by'amafaranga bazoyihemba mugabo ntibaze ngo uzohemba ngo azokimya kibiri muri equipe y'aba reserve ngo Man U bandanye imuhemba itararezira kontra yiwe rero ndibaza ko hano ni kibazo cy'umukinyi n'uruhombo y'umukinyi mugani bare mu bakinyi beza babongereza bari bahari ni Jadon Sancho yes ngibyo rero kuri kwa Manchester United kumbure yindi information uko mwabonye ko Lukaku yavunitse Lukaku amezi 3 hanze yagize miss injury equipe ya Napoli yashize muri radar umugabo yitwa Jamie Vardy ko yashobora kuzabara kubatwaza n'imiburi buri fazale ahubwo amakuru hari nuko Manchester United yabahakaniye ko bita Joshua Zirkzee oya yanse ako yababwiye ati nimuze mutoreho Man yavuze ngo zirikize ngo Arentushable ariko barababwira ngo mugabo twopfa kubahereza umuvandimwe ho Irland haje urundi ngo turamurekura haje urundi ngo baramurekura ariko mwabonye ubona ko ni match batamushize ko muri 18 ni kimenyetso cyuko azosohoka Lukaku rero bwagiye kumanuka hariya ni nako Roma burya yabuze Jadon Sancho bahita bamanura uwo bita Leon Bailey bamukuye muri Aston Villa ko ndababwira muri bimwe bya bigomba kuba bigira wabonye Beresheze
nibyo Ebereceze ku munsi wejo ku mugoroba Levi na Steve Parish Levi chairman wa Crystal Palace bari kumwe na chairman wa iyi equipe ya Crystal Palace Steve Parish Levi wa Tottenham Hotspur baganira ku miliyoni 60 kashi kabahizi na 5 zo mu add-on bazogenda bishura bivanye n'ingene umukinya azogenda yitwara nivyo Ebereceze Crystal Palace natangwe kurondera umusubirizi wiwe yateguye miliyoni 60 kugira ngo ije muri equipe ya Club Bridge barondera wo bitwa Christos Izoris ni bagure nako ni Christos Izoris arumva Sunderland yanje igiye kumanukana mu defenseur w'ikinyagihumbi yitwa John Rukumi avuye muri Bologna kanera na Colombe baba bahagarara umupira ukabaca mu ntego Rukumi ni mu Rukumi urazi defense centrale ya John Rukumi na Carafiori bari bameze neza bacane abavandimwe rero nako muri Spurs ku munsi wejo bongeye amasezerano kuri kapitene wabo bana confirminga ko ari kapitene Romero Cristiano Romero yavuze ngo ni equipe ya mbere kubwiye ngo ni equipe ya mbere nziza ngo hari ku isi akora ururimi n'inyama yiremanga sivyo na Jadon Spencer rero bamukubita ayandi masezerano nako umusore akagasore kari kuri bench kwa Inter de Milan Niko Zalewski agiye muri Atalanta ku miliyoni 17 zose kakana ko mu academy kwa Liverpool Ben Doak bamugurishije kwa Bournemouth miliyoni 25 zindi equipe sinze ko zidi Bournemouth iragutse Bournemouth iragutse akako yarakwevye ni senge umwana hajya inde ni imyaka 2 inde Bournemouth iramujya hejuru ya 70 inde ishuri Ben Doak iraguze ariko nanabonye equipe nyinshi zizo zibira muri rya shamba ritukura mani goro Jesus ni wagusa jeni we nabonye ni wagusa babonye hano wa Kaforo ni ari rega ikintu ca mbere uriya Marina Kiss umwe afise iPhone 7 na Karimwendo ni yari James Makati yamukuye muri equipe ya Man City James Makati ni yari wa mwana wa mu academy ka Man City Dan Noye uyu myatrikia Omar Hutchinson nawe mwana wo mu academy ka Arsenal ari equipe zirazimira rirya shamba zimwe zagenda zigashayagirika mu ginyuma zikabona ziri match ya mbere Dan Ndoye yagiteretsemo Dan Ndoye uyu mu Swiss ku munsi wejo Dan Ndoye iyi ni equipe Marina Kiss yavuze ati kwa Arsenal Progerance ngwino hano bafite directeur sportif ya kwa Arsenal Edu Gaspar oya hajya mu equipe zoga ko Inter de Milan abwiye Atalanta ati byaro kumani rero turavyihoreye namba muri ko muratuzimba muri ubwo buryo turamuretse nako akanji Galatasaray yateye kwa Man City ati mwoduha Manudi akanji Manuel ari nako Leeds United ku mugoroba yatsinze kimwe ku busa cha kapitene wabo yaraje ava kuri bench baheruka kugura ni Mecha numusara avukana no Felix ni Petit Frere ni Luka Lucas ni Mecha Felix ni Mecha oya Felix ni Mecha aracari muri Dortmund baravukana na baravukana hariya yagetetsemo kuri penalty ari nako Kabetero yakinye match ya mbere na Everton Kabetero Kabetero we ariko yanahinduye ruku yimishatse ngo yazinginyo ariko nabonye Everton yakinyambaye jezi nziza ndetse Everton ari mari jezi mbibagira kinyambaye na jezi mbizi bibagira koze wawe ngo so ameze neza niko bakirabonyeriza Okafor Noah Okafor yari numero 9 macacare wa Mirase baramurekuye je kwa Leeds United kwataka barakiparaga ya mipira igenda uruhande rumwe ruwo bita Daniel James sivyo muramwibuka urundi ruhande hari uwo bita Wilfried Mbuyambanyono mana nyagasane we Daniel James muramwibuka ariko mazi ko long staff yavuye muri Newcastle muri Leeds sin long staff yaragiye long staff sin David long staff waboni bambe kocha waboni ndi mwamubonye ariko kocha waboni kirate muri equipe nationale Butaliyani Daniel Fake arakwica ni Daniel Fake kwaritse uyu ni umudagi Christophe ku gahunda yo kuja muri equipe ya Bayern equipe ya Bayern giye akombo yamba kurikura ko wewe Wilfried Muyambanyoni nagerera jako Chelsea rero yagoye cyane equipe yitwa Bayern Munich Bayern bafashe umwanzuro kugomba kubivanga babasanga ahubwo nabo bahindukize radare bisabire umugabo witwa Xavi Simons ko n'undi Chelsea kirateba bari bitwarira ako Chelsea n'ubundi muri kwigumanira Chelsea ko adiriza ibiri mugabo narabonye bari kuyutisha diri ya Alejandro Garnacho